pole sana sheri hama ninjye gusama amahera gusoma narindiriye ko wibwira ikintu ndabura niyo mpamvu nahisemo kuza kubikubwira ntabwo numviranye subiramo numve uvuze gute ninjye gusama amahera gusoma arashe yahetse stoke irahari isanzwe ihari naguhaye irake 3 mu ndwi imwe iheze irake 3 ziraheze sigurira neza irake 3 ziraheze ziraheze wazikoresheje iki rero bosheri urabona nyene inzara zanje urabona ko mbere uzisa neza nabonye inzara zanje zimeze nabi ndagenda muri anniversaire n'abagenzi baragura turaryoherwa nanje nanse kwimana amazama nanje ndabagurira so duhuze natwo hari hasigaye dukeya naciye ngenda ndagira mu shopping hama ndongereza impuzu ashiki birahetse uko nyine ibintu byagenze urageze uti narasohokanye n'abagenzi narasigishije inzara narakoze imisatsi nibyo uvuze bisigure ko irake 3 naguhaye zigomba guhana n'ukwezi araheze mu ndwi imwe nibyo ushatse gusigura akusiye urakwije mu mutwe ntukuje mu mutwe raba ubuzima ko n'ubwe bw'iki gihe urafata amahirira yake 3 naguhaye uragenda urasorora bahabara kuzenda kwamere biri hane soro fese icaraka shari hageze aho nkubita ndavuze icaraka ngira hageze aho nkubita twahuye nkuze ibi ni bitoye ubonye ndavuze icaraka na mama yamdeje ntarigera nkubita icaraha mama yamdeje ntarigera nkubita nta n'umunsi n'umwe akusiye urakwije neza ucunkubita jewe wanzanye ngaho kugira je nkondagure ungiye ingoma je shaka ubusobanuro bw'amahera naguhaye icyo wakoresheje nico navuze ntakindi ndakurangenda ubwo burarabwa we nice numugore mfise ni igisigo Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba ugukunda agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp ariko mabuko waje kwangura witwa no shiri no nice niki gusa nitahire ariko ibyo uri muri babi jewe naje ngakugira ngo uwirigura mpondagura ungire ingoma ya poroso ndakubaza akantu gatoya agakofe kamwe ndagukubise niko gatumye mfata icyemezo ngo uraho ukanyuragiye ikofe rimwe ndakubaza inzara nasize n'impuzu nongereje zikeya zibumbaje nagani zo urikura zitumye nkubitara rya kofe sheri basi neza kanya gatoya ndakubaza ikofe ndagukubise n'amakosa akoze imagine irakize tuvema ugenda utereka abagenzi urabona ubuzima turimo murye munwe ubu tugiye kwicwa n'inzara umva ndagoye gusa vrema Bosco wewe warahindutse kare utaranzana ngaha twarasohoka waramfata neza ariko ubunye nta kintu nakimukima wiri gunyicarise ngaha waje kugira ndimba hayo ngaha munzu kuko utakimfata neza
mu gitanda usigaye witwaza ibintu by'akazi usigaye ufite amamotife menshi byagenze gute habaye iki ariko narakubwiye ko byose ni akazi ntakoze ntitwofungura hajya nimba ndi kwiyumvira mba ndi ukoresha umutwe cyane kuyo turonka icyo dufungura ayo mahera aboneke none bishitse ngashika mu gitanda narushe ndabizire nta hantu mba ndi bujye oya nukuri ndagusabye bigaberere ngaha subiza ishakoshi mu nzu sheri nukuri ndagusabye ntahura unyumve neza urabizi buri kimwe cyanjye narakikubwiye narakubwiye uryo mukobwa twara dukunda na bitanene ra ibintu yankoreye urabona umugore wanje yagize gutya aragenda aransiga ngaha buri kimwe cyanjye rakizi raba abanye kuntu babona iyi image yawe yo kumva ko nawe usohotse bacabona ko ari je nananiranye kandi nguhoye ukuri pe ikofe ndaguteye byari kwiyini ritoyi ku bintu wakoze namakosa akoze sheri ako ndagusabira mbabari ntabwo bizosubira nukuri biraba ngiye guha amahirwe ya kabiri ariko ukazusura kuduza uko kuboko kwawe ngo urankurije ku kiganza cyangwa urankubise oya ntushafata decision ntahe muri washi barateka ndabikwemereye kabisa ariko uyu munsi ndagusabye imbabazi subiza ishakoshi mu nzu subiza mu nzu ibyo bireke subiza ishakoshi mu nzu ntibizosubira vrema kandi uyu munsi ntugire ikibazo ewe ndagusohokana turasohoka she ntugire ikibazo yaragiye Amajiste karibu hariho muhira niho nibera nyene. Okay, merci. Aho uba ahantu heza kandi haragutse. Merci. Yangu nyene agomba kuba heza nkawe gusa urahasumba gato. Ndatanguye. Cyane nakubwiye ko nzoza gutembera naronka kanya nkaza nkabona aho uba. Cyo gihe yansezeranye ndashitse urabizi. Ndabizi. Karibu rero aha nyene wisanzura. Okay, merci. Hama juste ndashaka kukubaza ikintu. Warigeze wiyumvira kuri cya kibazo nakubwiye? Ndakwibutsa ko nije afite ingorane. Cya kibazo nakubwira yuko nshaka ko dusubirana. Dusubira muri bya bihe bimwe twari turimo kera. Nta kintu na kimwe urasubira kuciyumvirako. Juste nubwo byashitse ndaja kure yawe ndi kw'ishure hose nakumye ndakwiyumvira we ntigeze mva mu mutwe. Ndakwinginze unyemerere sinzigera ndakubabaza na rimwe. Ndagusavye. Muntu kuri je nawe twari dukundanye byanyabyo kandi urabizi. Nanje nakubeshe sinumvishe impamvu kuva kiriya gihe kuva hasi kukagenda nta wundi mukobwa ndasubira kwiyumvamo nta n'ubirashika ngo aze basi no mu vyumviro byanje n'umusi n'umwe none vyumvira bikancanga sometimes nyine hari igihe byashika ugasanga harajemo nyine n'ibitekerezo nakwiyumvira ariko kuba ko navuga ati uyu ntitugihuye kandi nkaca ndavyikuramo ariko burya bijya bintu wankoze byarambabaje byasigiye igikomere gikomeye cyane byanatumye bivanye n'uko wampevye kubera ubukene bituma numva kwizera undi muntu nkamuha ikibanza gikomeye nk'uko nico nari naguhaye bigoye kubera ko nabonye abantu bose ku isi abakobwa bashira imbere amaronko kandi nanje ndakenye kuca mvuga ati maybe Imana niyamezagira nkaronka amafaranga nzohiga umufasha nkwiriye tubane ariko none ndacakenye tukakundana kandi ngo bimara ikintu bwa mbere wari wamuhaye ubukene mujena nico nagufasha uri umukobwa mwiza ukenera ibisuko byiza ukenera impuzu nziza usa neza naho waniye nanje kindi umuntu w'amafuta araho ufise akazi gato aho hanze hari abakungu bafise amahera
wokumarira ikintu kizima nje ndumva gusubira mu bintu twarimo ntabwo ari igitekerezo cyiza, reka twibere inshuti gusa. ndakubaza jene najua kubw'amahera jene ntasho ntafise ngaho inzu ndayifise niyanje ubu nije jene ndayibamo sivyo nta rukundo rw'amahera jene ndikunda gusaba kuva kera wari ukenye ariko nagumye ndagukunda nagukunze ndakuzi uko uri ndagukunda rero sivyo ivyo bindi rero uko uravuga ngo iki ivyo bindi sivyo ndiko ndagusaba. Inyishu ya nyayo ndiko ndagusaba urayizi niyo ushaka kumva. Okay. Erega buriya mo jewe uravye nta n'ubushobozi bwose bwo kukwanyira kubera ko burya umuntu nkunda cyane. Rero Sisabye nyine ndabyemeye. Merci. Sindigera ndakubabaza ndabigusezeraniye. Urakoze. Nta kintu kindyohera kuri wowe niyo twenze nyine twavuga neza cyane. Merci beaucoup. Justin. Nega. Urabitetse? Okay, mbe ndakubaza. Justin ari he? Ko namuronde namubuze. Namurondeye muri saro hose kandi maze umwanya ndamurondera. Sinigeze ndamubona. Ndashajiste jawo mumbaza. Agiye aransezera. Sinzi. Ariko ko biri kose no kuvuga ngo ntakwemera ibiki ngo ntumenye yagiye niki. Ariko mye ko mubana muri ino nzu yosohoka ntubone ko yagiye munavuga ati haiza amasaha nayo yasohotse. Shawonye ndurazi ko Justin atankunda. Rero kuba atankunda simbone ko hava nsezera agiye. Havyo nzipe. Ahubwo rero urananyibukije Justin twaravuganye namuronde turavugana ndamubaza bimwe wambwiye ko yagututse yagusuzuguye ibintu mwene ivyo hanyuma ndamubajije umwana yaramishutse arambwira ati muze kuri ayo makosa ntayo nokora ndetse no kubahuka umuvyeyi nk'ubyo amvyaye ndamubahuke ndamutuke ahubwo uraraba neza ikindi kintu yo bashakako kandi ndavye ukuntu yabimbarira namubonye mukuri. Aho uriko urabona yuko yari kukwemerera ngo yeye namututse ngo urumva ngo nagize ibintu. Urazi ko nakubwiye ati ururimi rw'umwe rukamwa yera. Uri kurabivuga ujye mwanya nyene yo nshafata decision yo gusanga wende ko ndakwita umunyakuri. Ariko mbonye umwana wanje ibintu yavuze. Ahubwo biragaragara yuko uba utamukunda bitewe nuko nyine ari utavyaye. Ugasanga umufata nabi. Sivyo? Kandi rero umwana wanje ndamukunda cyane. Kubera ko Justin namubonye akuze nkakurya umbwira ujya wundi ntarabona. Namubonye akuze imyaka irenga 20 ntarigera ndamukubita ijisho. Rero ubu mwanya ndamubonye ni umwanya wo kumufata neza. Ni umwanya wo kumutetesha. Ujya n'umwana ateza kubaho neza nk'umuntu nyine yabonye papa wiwe. Ndakwingenze reke kumujya umutima umwana wanje. Sawa. Nari ndabizi. Nari nzi ko ari uko nyine biri bugende. Ntacyo mfise novuga. Kumvuza uko ntafise ahandi ho kuja.
ntegerezwa ko byihanganira uko muzomfata ibyo muzongirira nta kibazo nzovyihanganira. mu by'ukuri umwana wanje namurose bingoye kandi ubuzima yaciyemo ni bubi cyane yarahangayitse abaho nabi ntahari atambona ariko ubu niko kanya ko kumutetesha niko kanya ko kugira ngo abeho neza rero ndakwinginze umufate neza ndizera ko ubyumvise sinzosubire kumva ibintu nk'ivyo ngo mwashwanye ngo mwatukanye mwubahirize turumvikanye okay onkire wa Neri wagize ikibazo ku ishuri none we turashima kweli yego what Neri ntibishoboka okay sawa Chérie, Bey. Oui, Bey. Gwan. Umviriza Chérie. Haravutse ikibazo. Ebe, nta nuko ndambutse no muzi. Reka ibyo kuramukanya. Wakubwiye telefone nitabyo kumeze. Mwambaza n'ibyo kuramukanya. Ndagize ikibazo. Urazi ko nakubwiye ko mfise umukobwa muri Kenya wigayo. Urabyibuka? Ndabyibuka. Ubu tuvugana onkire warampamagaye amajambo ambwiye ndi bumenga nciye umutima. Ambwiye ko ngo yagize ikibazo kuko niri yagira ikibazo cy'umutima ndabizi. Bambwiye ko umutima uhagaze ari mu ishuri. Ubaca mutwara ari muri koma. No kuvuga jewe ndumva ko bari kose passport yanjye imeze neza. Yo bisigaje iminsi. Mu gatondo ndafata yihuta. Sheri. Eje nyene mu gatondo uzozinda ugenda. None nukora iki? Ko none mfise ndungikayo. Nkora iki kindi? Birumvikana. Tegetse kuhaba umwana wawe. Nta kibazo uzogenda. Mugashene mfise igitekerezo. Kimeze gute? Bon, sinzi ko bibona mugabo byari gusa neza mujanye na Aline. Neri akababona mwese Imana inamutse idufashije. Akava muri koma. Byumva gutebeye. Sha waruvuze igitekerezo kizima. Zima wabera uravuze ikintu kizima ariko sinzi yari. Ndamukure hehe. Aha nukubaga nkifasha. Aline rononekaye. Aline nani henze gatoye. Ariko ikintu ndagusabye. Nice. Uzogerageza ucunguruko. Buri kimwe cyose kizoye ku murongo. Nice nsanga ingorane wabanye n'abanye nabi ibidashoboka uzonyubahisha. Ukora ibishoboka byose. Ntuzonkorera kosa. Ibyo kuyerera ubigabanye wumva ugomba kwicara mu rugo uzonda guhamagara mu ijoro. Kuko je kumva ngo ndagiye muri Kenya kugaruka sejo cyangwa ibyo yejo. Bisaba ko ugomba gukora buri kimwe cyose. Stock irahari. Nta kintu uzobuze. Nice uzonyubahisha mu babaye. Je ndumva ko noja gutabaza tike indege turasubira ngarutse. Sawa. Bebe, burya je sishika. Kubera Amasaha aragiye kandi urabizaho nahani kure. Nzoshika ikindi gihe. okay. Ariko ntushavuga. Ya. Hamabe turi mu nzira ari cimvira nagize. Bivanye n'ibibazo wambwiye. Nashatse uze tubane ngaha muhira iwanje.
turi abantu bakuze tuzamenya kwikontorora ariko ubwo mu bibazo urimo uze ngaho tubane raba akazi ufise ni gatonya nikovamwo gufungura byo byose ariko uje tukabana ngaha anye amahera uzoronka ku kazi tuzakoramo utundi canke tuzofashanya nibo ariko turi abantu kandi turi n'abantu bakuze nta na kimwe ndagusabye nyemerera ibintu mbwiye nibyo kandi cyari ikintu cyiza kumfasha ariko iyumvire uri umukobwa nanjye ndi umuhungu kubana mu nzu imwe mu kibano kubona gute ababanyi imiryango bebe si ikintu cyiza ko turi abantu bakuze ariko nta na kimwe coba ariko twambaye imibiri ya so tuza ibibazo turimo bizohera hamwe n'Imana kandi urabizi nini nje ndakora cyane okay gusa ko wanse ari ikintu nagufasha gitonya turi amafaranga azi ko wambwiye ko heranye amezi 2 ku nda genda ubarira ukwezi kumwe ayandi ninaronka nzoca ndagusabye urabona amahera ni menshi ariko n'ay'inzu genda uriye ukwezi kumwe hama ninaronka ayandi nzoguha uje kuribuka ukwezi kundi gusigaye oya uje shaka kukugora kandi reka kurigora ariko wanyibagiye cendi ngwanye nzogwana kandi ibibazo nzobikemura sivyo none aya mafaranga yagumye azogufasha okay je ibibazo ndimo nzobikemura kandi vuba nizere baby tora aya mafaranga okay umwanya utararonka ubu ndaguhaye amafaranga genda ugire iki urihe inzu please tora aya mafaranga tora amafaranga sibyo Papa bizi ko ndagukunda sinjyewe gumeze uku sindabikunda no akoze Justin hivi sawa umeze neza shati ndashima wewe gute cyane kuri ndashima kweri mani we twaraburanye duherukana cagiye ku kibazo c'amahera umeze neza ariko shati ndashima mani ino nyene uri mu biki kanyire mu quartier we rene ko ndatahana ko ndabukuntu ufata déplacement jerega nkurira hepfo kakatere kanje na hepfo mazi umanukanye direct yajya hepfo rero mu gutanguze guca hano mfatire déplacement ngaho nyugene ko ndataha ni fresh naje nawe umeze neza cemeze neza kujya nanje mbahake urana gibe haje nyene urutunda ngiye kuraba okay hama wa muntu nyene muracari kumwe wa muntu kumbwira ukurafasha umeze gute nabo bikimbwiye mani jabone kugeza n'isaha simbona iyo bizoherera gusa mani hazi turabahungu sivyo turabahungu ikindi turi n'abantu rero ku kuntu umuntu aguma ari kumwe n'umuntu mani hari ukuntu umenga ewana nsanguye kumwiyumvamwo ibintu bidasobanutse ibintu by'inkunda ariko simbona ukuntu namubwiye uravuze ngo ujya mu mukobwa utanguye kumwiyumva mukuntu okay nyene harimo akantu nyene kumwiyumvamo ndi kumwiyumvamo ariko ibyo bintu navyo novuga yani sinumva naho nobihera twaho nyene gusa nkuko nyene bisanzwe ni ikibazo kiri wegenda umushikirize umubwire ati jewe nyara kuntu ndakwiyumvamo ndagukunda we mubwira gute ari ibintu byo kuvuga n'ibindi atari byo kuvuga bujya mu kugira uzovuga ikintu uzoraba ati mbega uwo muntu ninakimubwira nambona nk'umusazi canke nk'imborego ngirageje kumva impamvu uri kuratinya kubera ko wambwiye ko ari umuntu akuze w'umumama wowe kuratinya kumubwira kubera kuze si n'umuntu akuze nk'umumama ahubwo n'umumama gusa rero ikintu gihari urukundo rujaho rushatse ntirucagura gusa tuvyihoze cyo nyene yari impanuro kubera barayamaze ngo aho utari burare uhava kare kandi nura rutarivuze kuko ivyejo biraba abejo kazi mubizi
aho jereka nigiye oya gusa Justin ko duhuye kandi turi mu ikartier hafi naho tuba nta kuntu twoshyuka namubona hari ikibazo biteye hama nituvana jewe cyasura kuzana ibyo nari ngiye kuza okay nari nubundi ninzira kuko nubundi uguma numva ngo umuntu kandi ntazi naho uba biba byiza ndahamenyegura neza nzara gutembereye mbone n'uwo muntu ukunda mana akunda reka mumbure ari wajya nako ndaryamye ku mwana asanga naryamiyemo ni byiza hama nari mfise umushyitsi sinzi rero narindinze kuza kubaza ko byaba ata kibazo biteye kugira yinjire cyangwa nimba hari ikibazo tukavuganira hanze nta kibazo oya na kimwe yoshika okay.